umufasha. Yewe mushingantahe, kubungabunga umugore wawe nibwo bugabo. Gushigikira umugore wawe nibwo bugabo. Akazina ni Iradukunda nkaba nubatse ndafise umwana n'umupfasoni umwe mfise imyaka 29. Iradukunda aba mu ntara ya Gitega, ni umugabo wa Niteka Fidelite, bafise umwana umwe. Ikiranga ni gushigikira imigambi y'umukenyezi wiwe. Umwe mu migambi ya Fidelite ni gushinga ihinguriro ry'imikate. Iryo naryo Fidelite havuye arishikako abifashijwemo n'umugabo wiwe Eliezer. Catumye ndavyumvira, ubwa mbere niyumviriye ko urugo ari babiri kandi kuzana umugore no kuzana nkuko basanzwe bavyitana umufasha, ni ukuvuga muri make yaje kuzuza ubuzima bwanje. Nico gituma namuronde umugambi arawuzana, arazana iciyumviro abishiramo umwete mwinshi, haragera igihe acikana intege umenga bivamo, mugabo jewe nariho kumutera intege, ndamutera intege mu vyo nshoboye, haba mu vyumviro, haba no mu buryo bw'amahera, umugambi uratangura. Umusanzu umushingantahe wanje akunda business cyane, uko akenshi niyo namubwiye iby'akazi ntanguye gukora nyene kugira utwo twese twiwanje, yabona umenga yarashigikira rwose, akavuga ati kora irya business yawe je nzogushigikira, nta ngorane n'imwe ntwigeze tubipfa, ahubwo jewe ubwoba nahise ubwoba bwinshi cyane, mugabo wewe niwe yankuramo ubwoba bwose kona ego vraiment yarashigikira rwose. Aba turazinanye uhereye mu bwana, uretse ko twakuranye kuvuga mu bihe byinshi tuba turi kumwe. Ndibuka bagitangura umugambi, twese tukibona bagitangura gukora amagato muri yese, ntitwabona ko bizoba ibintu binini. Murazi nyine ikintu kije ari gishashe. Ndibuka agapya mbere twariye ico gihe ari ku le 8 mars, arazana ese madame. Sane nyine ibintu by'abantu batanguye, wamenga vraiment kabisa igato kabisa. N'umuntu atanguye. Mugabo icatunezereje nuko umugabo kenshi aravuga ati je ndamushigikiye, ndazi yuko bizokomera. Igere yo guguruye ngaho agatanga gukorera ngaha, batanguye nyine umengo n'ubudi ntibiramenyera neza. Muga ko umugabo yaramushigikiye, ivyo ariko arakora, twararabanye n'amakurse amufasha ibiki bihaba birakora gushika n'ubu. Naramufashije mu buryo butandukanye, haba kumutera intege no kumuha amafaranga yo kugura ibintu byo gukora amaese. Ntivyari vyoroshe, twarashobora kugura ibintu vy'amahera atari make, tugasanga nyene ntibikunda, igato ntiboneke, bikaba ngomba ko abisesa, mu nyuma tukagura ibindi navyo bikanka, mu nyuma bikanka byase kenshi, birahiba birakunda, turaronka igato nziza kandi iryoshe. Ku gufashanya kwabo ntikugarukira mu kazi basangiye gusa, ariko no muhira barabikomeza. Eliezer na Fidelite basangiye udukorwa two mu rugo atamyidogo. Ivyo bamwe n'abandi babona ko urwo rugo rwamaze kurengera imigenzo ya kera. Urugo ndipanga nkavuga ati ku kazi niba nza gutonda après-midi, umunsi ndatonda après-midi, avant midi nkabandi ko ndakora ibikorwa byo muhira nkabitunganya. Niyo nafatiriwe cyane ngaha ku kazi, umushingantahe wanje arashobora kugenda muhira akaraba ko ibintu bimeze neza canke bigenda neza, canke tukaguza twese, nkambwira ati no munsi wegenda ku kazi ndaza gutonda après-midi, nawe avant midi ari ngaha, turafashanya byose, nuko nta kintu kimwe kitugora kubera dufashanya. Muhira nkuko dufashanya mu kazi, muhira biratworohera kubera dukorana ku kazi kinjiza amahera, no muhira biroro. Ahige usanga dushika muhira turushe twese. Rero nta usunurira ku wundi,
twese tuca dukora ibikorwa kugira dufungure, tuca dukora ibikorwa vyo kurondera ivyo kurya canke gusukura mu rugo canke gukinisha umwana, vyose tuca tubikora. Usanga vyoroshe ivyo kurondera amahera turiko turabikorera hamwe n'ibikorwa vyo mu rugo usanga vyoroshe kubikorana, yego kandi tuca tubikora turyohewe. Yaciye imyaka umwaka n'inusu nkora ngaha, ndashaka nyene ko tubana neza n'umufasoni wanje nk'uko ngaha mbona babanye neza. Je mbona bafashanya muri vyose, naje ndifuza ko vyomera nk'uko nyene. Mu kibano inyifato y'irezere bose barayitangarira, bamwe bati igitangaza c'umugabo, abandi nabo bakabona umengo ingendo yiwe isobanutse cane. Ku ruhande rumwe ntivyari vyoroshe, ku rundi ruhande vyarigisha. Hariho ababibona ukundi, hariho ababona mbere nk'uko umenga nyene imiti narayiriye ati urya aganzwa n'umugore. Hari igihe wasanga umwana akiri muto akiri uruyoya, wasanga ndamutwaye mw'ibarabara abantu bagatangara ati uwo mugabo vy'ukuri vyaramugoye kubona ashobora gutwara uruyoya kandi afise umugore. Muga ku ruhande rw'abandi vyarabigisha, ahubwo bavuga ati ahubwo duhanure. Ikindi ciza nuko ubonye ivyamwa bivamwo nabo bo mu kibano bamwe bamusanga bariko barahinduka, bavuga bati reka dukore nka naka kugira ngo dushike kwiterambere rirama. Yacagomba kuyindi siguro aruca avuga ati aramuganza canke wenda akavuga ati peut-être aja kumufasha gusevera ko arabazi ko abagore batatwizera mu bintu vy'amahera. Abatabitahura bavuga nk'ivyo. Abenshi mu tumaze kuganira bambwira ati wahiriwe, kubera ko n'abakenyezi benshi bavyifuza, abagabo babo ntibabashigikire. Je sinovuga ngo barangira jaruze canke iki, ahubwo bambwira ati wahiriwe, waratomboye. Ibyo n'abantu bake n'abashingantahe bake bashobora kubikora bashigikira abandi bagore babo. Sinovuga ngo baramutuka canke iki, ahubwo bambwira ati mukuri ukumfata neza cyane. Iyo nyifato y'irezere mu bikorwa vy'umukenyezi wiwe birashimisha ababanyi babo, abo nabo bakabona ko irezere ari akarorero ko gufatirako. Umaze kubona couple ihuza bakaba bahuza muhira bakaca bahuza no muri business, si ikintu kimenyerewe cyane muri aya mageneration. Kuba bakorana neza vraiment ni exemple nziza vraiment ku bajene bandi. Ndabibona gake kubera benshi baridoga, ugasanga ngo umugore yamuhombeje ibiki n'ibiki canke umugore arafata amafaranga muga ntayabona. Urumva bo nivyiwabo bose babiri, ayo baronse nta yabo bose hamwe, so birafite avantage kugira batera imbere n'ingoga. Hamwe Imana yompa uwo mugore twohuza kugira dukorane bimwe, vraiment Imana yomfasha ico kikaba nonezego. Bagira ko banahimiriza abandi bashingantahe ngo bizere abakenyezi babo, kuko bashize ingufu hamwe umwimbu uba mwiza cane. Natwereka rokeza vraiment uhereye no kuri jewe, icyo nobwira abo bandi nuko nabonye ndabarabiye ko iyo abantu bakoreye ibintu hamwe ari umugore n'umugabo burya baratera imbere gusumba aho umuntu umwe yo kwikorana. Ko ari igihe usanga umwe afise faiblesse aha ubundi akamufasha, cyangwa ugasanga ni ikintu gisaba ingufu nyinshi umudamu adashobora gukora, umugabo muga akimufasha, ugasanga na makurse maremare ari ibintu atokora nkango ngera agende kuzana mugo umugabo ari haravuga ati simuzanira aka kaza, ugasanga ibintu biko yatera imbere neza. Je no batera intege vraiment n'abandi bashigikire abakenyezi babo mu migambi y'iterambere, no bica bigera kure bikagira n'ingufu. Abandi bashingantahe ico nobahanura nuko umupfasoni wagiye kumurondera wumva ko ukeneye umuntu akuzuza. Rero muri uko kukuzuza ntuba wazanye umukozi agukorera, ntuba wazanye umucakara kugira ngo umukoreshe ibyo ushaka, eka ahubwo
ngo wamuzanye kugira ngo urugo rwuzure, kugira ngo mushike kwiterambere, kubera hari igihe hariho akageso usanga nk'abagabo bamwe usanga bafise wo kwigungira ko ikintu cyane cyane cy'amahera, ugasanga umugabo niwe akijera wenyene umufasoni wiwe, biramubabaza mbere hakaca haduka n'ikibazo c'umubano mubi mu rugo. Umubano mubi mu rugo nawo ico uvyara no kwahukana. Mugabo mukorana ikintu cyo kwahukana ni kiza, urumva ahubwo niho mutera mwiyumva namwe, ahubwo mutera urugo rutera rukomera, urugo rutera rutera imbere. Rero abagabo no bahanura ko mugwiza umwimbo mu gukorana nabo mwubakanye, kubera ubugirigiri bugira babiri. Zijya nguvu wahora ukoresha mu kurondera, haba haje uwundi agufasha, urumva ziba zigwijemo kubiri. Rero zigwijemo kubiri umwimbo usanga ari mwinshi cyane. Rero nabahanura ko bohindura ivyiyumviro, tuve mu nyoshambi, mu mico wasanga idutandukanye nabo twubakanye, ugasanga umwe afise inshingano ubundi ugasanga afise ziriya, tukabona ko urugo ari babiri, urugo ari umwumvikano, urugo ari gushira inguvu hamwe no gushira ubwenge hamwe kugira ngo buteze imbere umuryango, buteze imbere n'igihugu. Musangiri ikiyago muyagire hamwe iterambere ry'urugo.